Ndabaramukije bene data muri kano kanya ndabipfuriza umunsi mwiza. Uno munsi nifuje ko tuganira namwe. Hano tuganire turi ngo mu kiganiro bita mu Gifaransa bacita en direct, ariko mu Kirundi ciza nibaza ko umuntu yoshobora gukoresha ijambo nyene ngo ikiganiro c'ikibiriraho. Igituma nifuje kugira iki kiganiro ni iki? Ubwa mbere no kubera nsanzwe ndabakunda, ndabakumbuye, ndabipfuriza vyiza, nipfuje rero ko tuba turaganira kuri uyu mwanya. Tuvugane ibintu bizima bijanye n'ubugingo turimwo, bijanye n'inzira turimwo. Murabizi twese turi abo mu Burundi, ngira ngo mwabonye ababonye uriya mutwe w'amajambo ngira bawereye no gutwenga ngo mbega uyu murindi urindimuka, uwo murindi uhinda ugana hehe? Ni umurindi urindimuka, ni umurindi wa gikristo. Twebwe mu Burundi twitwa ko turi igihugu gikristo. Igihugu gikristo ni ukuvuga ni igihugu cizera Kristo. Ariko hariho n'ibindi bihugu bifise ukundi kwizera kandi babigendera, bafise n'amategeko agenga ibihugu vyabo muri ubwo rwego. Rego iyo tuvuze ko turi igihugu gikristo, twese mu Burundi iyo bakuramukije ngo shalom canke mahoro, ni ukuvuga umuntu aba yizera ngo ni shalom, ni amahoro ya Kristo niyo turamukanya, kuko Yesu yazanye amahoro ahatagira amahoro. Mushobora kwibaza muti mbega ibi navyo, iki kiganiro ni ikiganiro c'ikibiriraho, mu kanya nagomvye ko ikiganiro kiba en direct, tuganire ku ijambo ry'Imana, umuntu avuga ico avyiyumvirako, na cane cane muri ibi bihe aho dukwiye kugerageza gufasha canke nico twahamagariwe gufasha bene data barondera vy'ukuri inzira y'agakiza, kuba mu nzira y'agakiza, ntibabe mu umurindi batazi yuhinda urengera. Ego hari ijambo ndaza kuribibutsa. Karibu Alfred, sindakumva ngira ngo murakoze cyane. ego Abahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. amen amen. Urakoze. Nariko ndavuga rero yuko aha turi ku kiganiro kidasanzwe. Iki kiganiro turiko turaganira ni ikiganiro en direct. Tuvuge ku vy'agakiza, tuvuge ico twiyumvira, kuco tubona ko muri Imana idushoboje turagira ico duterereye mu kuremesha canke mu gushigikira abandi bene data bari mu nzira imwe natwe y'ukwizera. Hari abakunze kuririmba ngo, hari abahora baririmba ngo twese tuzopfa ntawe uzorusimba. Igome ivyo nivyo, ariko ko twese niko tuvyemera koko ko twese tuzopfa ntawe uzorusimba. Rero muri kino gihe abakunda kumviriza ibintu bijanye n'inyigisho z'ivy'ijambo ry'Imana baramaze kumva canke kumva havugwa ngo ikintu ngo c'umuco wa gikristo kiyahudi niwo uvugwa ngaha mu Buraya. Ni umuco ufise novuga indinganizo. Izo ndinganizo mu Gifaransa umuntu yozita, sinzi ko nagize isesemura ryiza canke gusobanura neza, principe. Mu gihugu gifise principe ni ukuvuga hariho ibintu bibaho muri ako karere canke muri iyo ntara bitarengwa. Ivyo bintu navyo nk'abantu ugasanga ntibabesha
canke ntibabesha vyeruye canke ntibiba, hariho ibintu bubahiriza mu mico yabo. Aha i Buraya kubo tumaze kuganira narabibabwiye ko nanje ndabifitiye intahe yuko abantu baha ku vy'ukuri vy'umuntu abonesha amaso nta bintu vy'ugucanganya tuvuge bakora. Hano imodoka za bisi nta muntu nta mukokayi arimwo. Wewe iyo udafise itike uragenda kuri uriya atwara imodoka yayitwara akaguha itike. Iyo usanzwe uyifise hariho ahantu uyisomesha, ariko urashobora no kuyicarira ntihagire umuntu n'umwe akubaza. Umunsi urizina niho hagira abantu bakaza kuraba bagufashe ego baraguha ibihano, ariko kenshi abaha bakuriye muri uwo muco wa gikristo kiyahudi, niko novuga judeo-chrétien, culture judeo-chrétienne, bobo kenshi usanga ico cago kitabafata, ico caha ntikibafata. Nigeze kumva inkuru y'umuntu yagiye kugura ubwato butoyi kugira ngo bwa bwato bwo gukinisha bwa siporo, agenda atwaye inoti ashira portemone canke kotomoni hejuru y'iyo modoka arindiye yuko uwo muntu aza. Uwo muntu bagura umenga ntiyaje, mu nyuma yanduruka agenda, iyo kodomoni irakoroka. Ikorotse icabaye niki? Icabaye nuko yaragiye, mu nyuma arabona ko yatakaje, aramenyesha yuko yatakaje. Ino hariho ibiro vyitwa ibiro vyatoye ibintu. Baramubwira bati nyene kuyatora yadushikirije, nuze utore amahera yawe, nuze utore ibintu vyawe. Ino biranagwiriye cane ko abantu batora ibintu vy'agaciro gakomeye bakabisubiza. Ariko ivyo vyose ntawovuga ngo ni Yesu, ngo nukumenya Yesu. Iyo nukugendera ku muco usanzwe uriho muri ico gihugu. N'iwacu hariho ibindi bintu bisa n'ivyo vyamyeho kandi n'ubu biriho vyubahirizwa, ariko bitari Yesu. Shalom, shalom. Tuzoja mw'ijuru. Dushaka kuzoja mw'ijuru. Ushaka kuzoja mw'ijuru bizoca nta nkeka kuri Yesu. Dusomye muri Bibiliya, kuko twemera yuko umuntu yaremwe n'Imana, iyo Mana yaremye Adamu na Eva, hanyuma imaze kubarema ibaha umwuka w'ubugingo, ibashira mw'isi, ibabwira kugira ngo baze babe muri ico gihugu, ibabwira ibintu vyinshi ntarinze kugarukako. Twebwe abizera rero twaravyemeye yuko tutiremye, yuko twahawe ubugingo n'Imana yaturemye. Nico gituma rero nza guhera hagati, novuga kuri iyi nyigisho, nze guhera kuvuga nk'ubwira abantu bizeye, nk'abantu bazi ko hari Imana, nubwo bamwe bagera ahantu bagasubira bisubira muri nankane, bagasubira bakavuga ati ariko ibi bintu naho tuvyemera kweri kabisa niko bimeze. Hariho Yesu yaraje mw'isi. Uwo Yesu yari umwana w'Imana, ngira ngo baravyumvise. Yesu amaze kuza kw'isi, hari ukuntu ibintu vyinshi vyasobanutse kurusha uko bitari bisanzwe bizi gushika ubu, gushika ico gihe. Reka dusome mw'ibaruwa ntuze Injiri
ya Yohana igice ca mbere. Reka dusome ibice bibiri gusa canke reka tunabisome kuko n'umwanya w'iwacu. Karibu, turiko turaganira nta ngorane. Mumpa akanya gatoyi kuko namaze kuhatora, turabe ko hariho abandi bifuje kubana natwe, nabo ntihagire ucerwa yahashitse. Ego, okay, ntawuriho. Rindira gatoyi ariko ngaruke nicare ngaha neza ndabasomere aya majambo. Ego, ubwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere. Byose byaremwe nawe. Mu vyaremwe vyose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimwo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari ubw'umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Umwiza ntiwawakiriye. Haje rero umuntu yatumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanywe no kuba igishingantahe ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Amen. Turi kumwe, turiko turajana. Ego, turabandanya. Uwo siwe muco, siwe wa muco, ariko kwari gushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese. Wakira wari kuraza mw'iyi si. Yari mw'isi kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenye. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamumenye. Ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana. Ngo abamwizeye bose yabahaye bahawe ububasha bwo gucika abana b'Imana. Ubu rero turonse itandukiranirizo ry'abantu hagati y'ibintu bibiri. Abantu bose baremwe n'Imana, ariko hariho abatitwa abana b'Imana. Ubu rero turiko turaganira, canke uriko urakurikirana kino kiganiro, nagira ndagusabe nawe wihitiremwo canke umenye neza aho uhagaze. Mbega ndi kibumbwa c'Imana canke ndi umwana w'Imana? Muri vyose birashoboka, usibye ko kimwe gishobora gushoboka ikindi ntigishoboke. Kubera iki? Kubera yuko ico ca kabiri co kuba umwana w'Imana harimwo uruhara rwawe. Harimwo uruhara rwawe. Imana, reka turabe ya Zaburi ya 46. Mu kanya gatoyi turabe Zaburi ya 46. Turi kuri Zaburi ya 46, niyo tugira turabe, tuyihweze hamwe na wewe mukunzi. Ego, Zaburi ya 46 itubwira gutya. Reka tuyirabe. 46 ivuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'inkomezi zacu,
n'umufasha atabura guseruka mu magorwa. Nico gituma tutazotinya naho isi yohinduka, naho imisozi yoshingurwa ikaja mw'idamba ry'ibiyaga. Imana niyo buhungiro, Imana niyo mahoro, Imana niyo bugingo. Yesu Kristo uwo nyene yatumye tushobora kuronka inzira yo kwitwa abana b'Imana. Wewe nyene yaratwibwiriye ati ega jewe ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawuja kwa Data atanciyeko. Reka ndabigusomere, umurongo ni 16, ni 6 muri 14, Yohana 14, aravuga ngo Yesu aramubwira ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawushika kuri Data ntamujanye. Amen. Somye nusu uwo murongo wa 6, ariko mushobora gusoma n'ibikurikira. Yesu niko yavuze, kandi Yesu yaje kutumenyesha Imana. Nta numwe yigeze amenya ngo Imana ninde, kuko ntako twari kubimenya, twari kubibwirwa nande. Kuko niba mwarumvise ka karirimbo karimba ngo Imana niyo buhungiro bwanje n'inkomezi zanje, Yesu ntawe ari kubimenya, niwe nyene yatwimenyekanishije ahatubwira. Ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana 1, igice ca mbere, akarongo ka 18, hatubwira aya majambo. Kandi amajambo ngira ngo maze kumva, nawe umaze kumva, ngo nta muntu yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. Nta muntu n'umwe yigeze kubona Imana na rimwe, umwana w'ikinege aba mu gikiriza ca se niwe yayimenyekanishije. Aha ndanezerewe kugira ngo tuganire aya majambo. N'amajambo novuga ntiyintango ku bantu bagiye mu vyo kwizera, niyo majambo umuntu aherako, kubera ko twabwiwe ko Imana yarungitse umuco waje mw'isi, kandi waje mu mwijima, kandi waje mu babo, ariko ntibigeze bawumenya. Ntibigeze bawumenya, ni ukuvuga abantu ntibigeze bamenya Imana. Abantu rero bari bicaye mu muzimagiza, kandi n'ubu uwutarahura n'uyu muco, uwutarahura n'uyu Yesu Kristo, yicaye mu muzimagiza. Hariho benshi bavuga ngo ivyo uvuga ni biki, ndi mu muzimagiza gute, ndamuzi. Na Satani arazi ivya Yesu, ariko imigenderanire mufitaniye ni miki? Imigenderanire mufitaniye na Yesu ni miki? Ntiwibaze ngo ko ndiko ndabivugira ngaha ku murongo, ndiko mbwira wewe, ndiko ndagomba kukumvisha ivyo utari bwumve. Ahubwo baza umutima wawe, kuko jewe ico natumwe no gushikiriza ubutumwa bwiza, kandi nibwo ndakuzaniye. Ubu rero umviriza aya majambo ngira ndakubwire, kuko n'amajambo kirumara, n'amajambo kirumara. Yesu Kristo yaje mw'isi kugira ngo umwizera wese
ntazapfe rubi ariko azabone ubugingo budashira. Tubisome muri Yohana gatatu, naha hafi Yohana gatatu twahamye, ni Yohana gatatu 16 atubwira ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Ahabwe ubugingo budashira. Jewe abana banje barakunda imipira kuva mu buto bwabo, bamwe bakunda imipira. Iyo tuguze umupira rero, hariho imipira wasanga hari kibuze. Ico caba kibuze kigatuma umupira udashobora gukoreshwa. Naho woba umwaka, imyaka 2, imyaka 3, twarinda kubishiramwo umwuka, mpwemu. Aha rero ubu Yesu niwe notubera atuzanira ubugingo muri twebwe ukubaho. Mwumve neza ubu bugingo turimwo ngaha kw'isi nk'iki kibiribiri, n'ubugingo butazomara igihe kirekire. N'ubugingo imyaka iratandukanye, abakera bamara myinshi, imyaka 100, ahandi naho hakavuga imyaka 120. Hariho n'izaburi ivuga imyaka 70, hagati ya 70 na 80, ngo kuba afise inguvu canke reka turabamenga ni muri zaburi ya 91, niho habivuga yuko umuntu abaho imyaka 70 gushika kuri 90, 80, bafise ingomezi. Ariko turabizi ubu n'ubu buhinga bagerageza bwo gusanasana, abantu benshi baramaze gushikana imyaka, usanga bashikana imyaka 120. Jewe nagize umuntu yanyitayeho gose, umuryango waranyitayeho, urankunda, aha iburaya. Umunyokuru waho rero yamaze imyaka 99. Twahora tuganira hamwe gutebura, ati jewe ndarushe ngiye kugenda no kurindirwa kwiza imyaka 100, ariko ntiyayikwije, yakwije imyaka 99. Ivyo navyo iwacu rimwe hari abavuga ngo ni nk'indoto, ariko hariho abayishitse. Narumvise umubanyi mwiza twabanye, Zakariya, umuryango we wambwiye ko yamaze imyaka ishika ku 116. Birashoboka, umuntu yakuze yabaye imyaka myinshi. Twese twokwifuza kumara iyo myaka kugira ngo tubeho, ariko ubu buzima bwaha turazi ko buhera. Mbere niyo tugeze n'ahantu, turagera ahantu tukavuga ati ubu ndashaje, ubu mbere bimwe tukaza turanabikuramwo mu vyo twahora dukora, kuko tubona yuko inguvu z'umubiri tutakizifise zo kuzobandanya ivyo bikorwa. Ariko hariho ubundi buzima. Ubu buzima Pawulo niwe yavuga mu Bikorinto ba 2:5 ati iki kibiribiri nicamara kumva ko. Mwene Data Alfred sinzi ko ariko aranyumva, nawe we ushobora kuvuga, nibaza ko iki gisomo kizi. Uri hafi? Ego, nariko ndavuga nti ego. Pawulo yariko aravuga ati turazi yuko inzu y'urusago yacu yo kw'isi niyaramuka isambuwe, dufise inyubako
iva ku Mana, inzu itubatswe n'amaboko, itazoshira yo mw'ijuru, ko iyi nzu yacu izova mw'ijuru, namba tutayambaye, tutazosanga twambaye ubusa, kuko twebwe turabari muri uru rusago tuniha turemerewe, suko tugomba kwamburwa, ariko tugomba kwambikirwa kuri rwo, ngo igipfa kimigwe n'ubugingo. Kandi yatoranije ku bw'ico nyene n'Imana yatugwatirije mpwemu. Amen. Aya majambo n'amajambo ahambaye. Twese aha twicaye turazi neza yuko mu mubiri turiho, ariko turi ku rugendo. Bamwe baracari bato, abandi barakuze, abandi bari hagati na hagati. Ariko vy'ukuri nta saha karondwa iriho. Mwame mwiteguye. Abarundi dusanzwe tubizi, twadukwiye no kubitahura kurusha abandi, kubera ibintu twagiye ducamwo vyinshi, vyagiye bitwereka neza yuko ngaha ataraho tuzoragama igihe cose. Ariko rero twaramenyeshejwe kandi ko hariho n'ubundi bugingo, hariho ubundi bugingo. Ndabigusubiriremwo wewe uri kuranyumva. Niba uno munsi ubayeho, umaze imyaka 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, hariho ubundi bugingo. Ubwo bugingo mwene data wo mu Busuwise yasomye ngo mbega wariyandikishije, yumva biramucanganye, biramuteye, ntavyumvise neza. Egome, kuko ubwo bugingo bukurikira n'ubugingo bwo ko umuntu yiyandikisha, bwo n'ubugingo wiyemerera. Hariho ubwo utemererwa, utarinda kwemererwa. Ubugingo n'ubugingo bubi, ubugingo kuko hariho abagabo babiri bakomeye. Sinovuga ngo abagabo babiri bakomeye, hariho umugabo n'uwumugwanya. Umugabo w'abagabo kuri twebwe ni Imana. Imana yaremye ijuru n'isi, Imana ya Aburahamu, ya Isaki na Yakobo, ariyo yatwimenyekanishije muri Kristo. Uko niko tuyizi. Ariko ifise uwundi mubari mu biremwa vyayo yari yamugararije, yamaronderana ntaryo kumusamburira. Uwo nawe bamwita Shetani, bamwita Satani, bamwita wa mubi, bamwita wa mugwanizi. Uwo rero wewe ntiyitayeho ngo tubeho dukurikije ivyo Imana yavuze, yitayeho gusa. Ivyo biranayinezera kubona tutariko turabikurikiza, kuko acavuga ati jewe aba nabi wanje. Novuga ku bakunda gukina amakarata yuko ari nka wa mukinyi yamarindiye. Hariho nagace, jewe nta makarata nakinye ku vy'ukuri cane, nta nayo nzi, ariko hari ikintu nigeze kumva bavuga citwara massage. No kuvuga haragera umuntu akarya izindi karata zose, izindi agaca aziyegeraniriza zikaba iziwe. Rero uyu Satani ariteze kuyoragura abo bose badahagaze nk'uko Yesu, nk'uko Imana yo nyene ibishaka. Ariko ngira ngo tugaruke kuri ubu buzima butazoshira. Mbega ubuzima butazoshira ni ubwa bose canke si ubwa bose? Ubuzima butazoshira ni ubwa bose canke si ubwa bose?
aha rero ntidutandukanye ngo ubuzima butazoshira n'ubuzima bwiza n'ubuzima bushira nibwo bubi. Ni ukuvuga hariho ubuzima bw'amagorwa n'ubuzima bw'amahirwe. Reka twisomere muri Daniyeli. Ndabizi yuko abo tumaze kugendana muri ibi bisomwa muri ubu butumwa mumaze kuvyumva kenshi. Muri Daniyeli 12 duhereye ku karongo ka mbere, reka tugeze mbere no ku ka gatatu. Daniyeli yerekwa igihe c'iherezo. Maze ico gihe Mikayeli azohaguruka, niwe mugabisha ahagarikiye ubwoko bwanyu, kandi hazoba igihe c'umubabaro utigeze kubaho uhereye mu mahanga, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza iki gihe. Ico gihe ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Navuze kare ngo mbega wariyandikishije, none hano ijambo rivuze ngo ariko ico gihe umuntu wese wo mu bwoko bwanyu azoboneka ko yanditswe mu gitabo azorokoka. Handitse ngo Daniyeli 12:2 ngo kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu hasi bazokwikangurira, bamwe bikangurire ubugingo budashira, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. N'ubuzima bubiri. Aha rero nitwagenda turaganira no mu bindi bihe muzoza kumenya kandi muzosobanukirwa neza yuko mu by'ukuri aba bantu bazotandukana koko, kuko bamwe bazogera igihe bave muri uru rupfu baje muri ubwo bundi bugingo. Bamwe bazaba barapfuye barahambwe, canke baratawe mu nzuzi, canke barasyokowe n'imashini, canke barimbiwe ibinogo. Iwacu twabonye amahano menshi, abantu batawe ahantu henshi, abantu baranyunzwe, abantu bararashwe, abandi baracumiswe, abandi barahambwe, abandi ntibahambwe, abandi bariwe n'ibikoko. Ivyo byose vyarabaye, si iwacu gusa n'ahandi. Ariko igihe kizogera ubundi buzima butangure. Kuba rero warashikiwe n'ivyago, kumbure ntibikugendere neza ngo uhambwe n'iteka nk'uko babivuga muri garden canke muri inde, ivyo sivyo bizokiza umuntu. Ikizokiza umuntu no kwizera. Amajambo Pawulo, intumwa ya Pawulo, intumwa ya Yesu Kristo, yashikije ubutumwa bwiza. Yesu Kristo yamaze no kuduga, yakiriye agakiza mbere inyuma yuko Yesu abambwa akaduga no mwijuru. Pawulo arabitubwira neza ingene yavyeretswe muri mu byo dusoma mu ibaruwa rya mbere ryandikiwe ab'Itesalonika. Ibaruwa rya mbere ryandikiwe ab'Itesalonika 4:16 na 17 niho hatubwira mu majambo make. Sinarinze kubisobanura kubisoma vyose kuko si ukuvuga ngo ni birebire, ariko no kugira ngo tucunguzwe turonke umwanya wo kuvuga n'ibindi byinshi by'ingirakamaro, kugira ngo ico turondera ni iki, nuko nawe utoba muri abo bazoja mu buzima bubi. Handitse ngo ibaruwa rya mbere ryandika abanyatesalonika 4:16 na 17 handitse ngo kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Nibo bazobanza kuzuka. Mukanya usomye haruguru gatoyi havuga ngo ariko bene data
ntitugomba ko muyoberwa ivyo abasinzira itiro ry'urupfu ngo ntimubabare nka babandi badafise ivyizigiro. Uko twizera yuko Yesu yapfuye akazuka, abe ariko twizera yuko abasinziriye muri Yesu Imana izobazanana nawe. Iki nico tubabwira, ni ijambo ry'umwami twashikirijwe yuko twebwe abazoba bakiriho dusigaye gushitsa ukuza k'umwami wacu, tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. Amen. Amen. Aya majambo araryoshe kandi aranatangaje. Muti gute? Ikibazo murashobora kucibaza ati mbega ni gute, bizogenda gute? Dusomye aho nyene mw'ibaruwa rya mbere ryandikiwe Abanyikorinto, umurongo wa 51, reka duhere kuri 51, 15-51, haratubwira amajambo ngo ehe ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira, kuko inzamba izovuga abapfuye bazozurwa batagishobora kubora, natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Haleluya, haleluya. Aya majambo rero ngira ngo muramaze kuyumva, ego n'ivy'ukuri umwami Yesu azogaruka aje gutora ishengero ryiwe, inzamba izovuga, niko tuvyumva kandi niko tuvyiteze. Umwami Yesu azoza gutora abamurindiriye. Ico nashatse kubabwira kare kwari kubamenyesha yuko umwami Yesu azoza gutora abamurindiriye, abatamurindiye bazoba baragumayo kubera igihe cabo kitazoba kiragera. Ntibumve ngo tuzozuka, abazozukira amahirwe bazozuka ubwa mbere, abandi nabo bazozuka ikindi gihe kandi baje gucirwa imanza. Rero mushobora kumbaza canke kwibaza mati mbega none ubu tugeze hehe? Haleluya. Canke igihe ukimbuza kuja mw'ijuru niki, kuzuka niki? Ikizokubuza, igishobora kukubuza ca mbere kuzuka no kwizera. Utizeye umwana w'ikinege w'Imana, uyo avugwa ko yaramaze gutsindwa n'urubanza. Ivyo navyo tubisoma muri ya Yohana twasoma kare. Twasomye muri Yohana 3, twasomye Yohana 3, ariko ntitwabandanije ngo dushike ku bindi bice. Duhereye tubandanje ku gice ca 17, avuga ngo nahasomye bwa mbere 16, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Uwumwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa n'urubanza, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Amen. Haleluya. Aya majambo rero arakomeye. Warizeye vy'ukuri, none warizeye, niba warizeye waratuje akanwa kawe, kuko havugwa ngo dukeneye kwatura n'akanwa kacu, kuko ngo uzokwizera wese akatura n'akanwa kiwe, akavyizera mu mutima ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ko Yesu Kristo ari umwami, uyo azokizwa. Benshi rero ntavyo bakoze, benshi bakuriye mu kintu novuga nti c'ikigari c'umurindi urindimuka. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe, shalom shalom. Wewe nta muntu n'umwe azojanwa n'umugwi arimwo, uzojanwa no kwizera kwawe. Ego. Hanyuma mwami Yesu
n'umukiza w'iki, n'umukiza w'ivyaha. Twavyumvise ngo twari mu mwiza, Yesu yaje kudukura mu mwiza. Abantu benshi rero ubu muri bino bihe bafise ibintu vyinshi bibaremereye, ibintu vyinshi bibagoye, bigatuma umenga ntibazi iyo baja. Uti ntibazi iyo baja? Barahazi, bakurikira Yesu. Egome, none kukurikira Yesu, uri kukurikira Yesu ngo aguhe iki? Ico kibazo twari dukwiye kucitaho tukakimenya rwose, kuko Yesu dukeneye ko aduha ubugingo, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ibindi vyose tworondera, Yesu ni nzira n'ukuri n'ubugingo. Hariho rero abantu benshi bari muri Yesu yaradutabaye, bari muri Yesu. Yesu yarabikoze n'ukuri. Yesu, shalom, haleluya, Imana ishimwe. Kera twahora tuvuga ngo mbega ngo pprhilaire n'umukristo nawe nyene yaraguze radio canke ngo afise akaduga canke iki. Nk'ubu Imana yaratugiriye ubuntu, turatembereza imodokari. Iyo ndakicayemo nakazungurutsa, hariho abavuga na jewe ndimo, Imana yarampezagiye. Nivyo yarampezagiye, ariko agakiza karutaho, agakiza karutaho. Kandi ibi nivyo tuma jewe ndavyirata canke ngo ndabivuge ngo ari vyo mushira imbere, ari vyo mbona ko ari vyo bifise akamaro. Kuko hariho benshi bamaze gufata Imana barayipanga neza. Yesu wanje azobikora, azompa ibi n'ibi n'ibi, azonjana aha n'aha n'aha. Mbega wobishira mu mfunyapfunyo birakwiye, ubona vyo kwinjira muri rya jambo ati azotujana mw'ijuru, azotujana mw'ijuru. Kubanzi ngira ngo canke ni bake basigaye babizi. Hariho umuntu je narigeze kurwara vy'ukuri, narigeze kurwara mu myaka mfise nka 15 16. Abantu benshi barampebura, n'abasenzi barampebura. Vya bindi vya Yesu ambwiye ngo ntivyari byinshi nk'ubu, ariko haje umuntu abo muri misiyoni wacu bakuze bazovyibuka, araririmba ngo Yesu araje kutujana, ngo Yesu araje kutujana. Uwo yaravuze ngo nzokira, kandi narakize kuko hahize imyaka nka 50 ngwaye ngwara. Hanyuma n'ubu Yesu araje kutujana. Ico gishira imbere kurusha ibindi, kuko Yesu azoza. Ivyo bindi, ivyo nama numva hari ibiganiro bimwe nkora nkurikirana vyinshi. Umuntu yibereye muri Amerika agaheza akagurisha amatongo hariya muri Amerika, abantu bakaba muri Afrika, bakagenda bakaba muri Afrika, bakagenda bakagura amatongo, bakubaka amazu canke niba ariko arabisigura, umenga abo bantu noneho bavuye ku rusi bagiye kugura amatongo mw'ijuru. Narumvise ko hariho n'abagomba ngo kuzogura utubanza hariya ku kindi kigenda ko ari kigendajuru, nuko ari planete. Ngo ubuzima bugenze nabi hano kw'isi, ngo ibi bintu bijanye mbega n'imahindagurika y'ibihe bimaze kononekara, urusi tuzobura aho tuba, abantu bazogenda babe ahandi hantu. Hariho abariko baragomba kubigura, bamaze no kubitangira n'umutaya, n'abamaze guhonja kuja mu birere kugira ngo barabe. Ariko wewe Yesu araje kukujana. Ngomba ngarukire ngaha, si kubera yuko amajambo aheze, tuzobandanya. Nabonye ko muri iyi direct mutari benshi, ariko ntaco bitwaye, mubimenyere. Ubu jewe
reka ndabibabwire, bampaye akaruhuko kubera ko ntarakira neza, ntararotororokana, ni ukuvuga umwanya ndawufise, hanyuma ejo tuzosubira tuganire, tuvugane ku bindi bijanye n'ivyo. Yamara sinobiheza ntabaciriyemwo amajambo, ntabashiriyemwo amajambo akomeye. Reka tuje muri Matayo. Ego, mfise umwana w'umusore afise ukwizera, afise ibibazo, yama yangoye. Mbega nasomye iri jambo, mbega aha niho vyiza, mbega aha ni gute? Ariko soma ibutahura neza. Imana, muhemu w'Imana ashobora no kujana gusoma ivya kera vyo muri Hoseya, vyo muri Yesaya, vyo mu Itanguriro, ariko ushoboye gusoma ubu butumwa bwiza Yesu yazanye, intumwa zikabwandika, nubutahura neza uzosanga ataco nkajije. Yesu aguhezagire. Reka rero tuje muri Matayo 6:33 haratubwira ngo havuga amajambo, havuga ngo ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Amen. Amen. Muri kano kanya, muri kino gihe, navuze ibintu vya ramasaje, navuze ivyo umugwanizi ariko aregeranya abantu biwe ukwawe. Hari abantu b'ibikomerezwa, abantu bakomakomeye gose, abantu umenga bahagaze mu gitutu cabo, ukamenga iyo nzira ibajana kuri Kristo igiye guca kuri uwo muntu, canke uwo muntu arabifisemwo uruhara. Nta muntu n'umwe ariko araduha ibibanza vyo mw'ijuru. Uwo uriko araguha ikibanza co mw'ijuru ni uwuriko araguhanurira kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ni uwuriko araguhanurira kwihana, kuko abanyabyaha ntibazogera mw'ijuru. Ego, Yesu abahezagire. Ego, mu karere ndabizi ko muhagaze neza. Muhagaze neza ku kintu kimwe. Muhagaze neza ku kintu cyo guhakana ivyo abagabo n'abagabo barongorana, abantu bahuje ibitsina barongorana. Muhagaze neza mu kuvyanka, mwivuye inyuma, ntimushaka no kuvyumva, kandi muri mukuri, kuko ivyo nibara. Na Yesu ntavyemera, ntabishaka, nk'uko tubisoma mu Bikorinto, mu Bikorinto ba mbere 6:9, aha nyene turabisoma. Birabujijwe, reka ndahasome. Abikorinto ba mbere 6:9, turasoma ku murongo ngira ngo w'icumi gushika ku w'11, nk'uko bitukundiye. Ariko biza kugenda. Sivyo murambabarira. Ego, ubuye ku murongo w'icumi no gushika ku w'9, 11. Reka duhere ku murongo w'9 mbere. Haravuga ngo ntimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami murambabarira, nariko ndasoma ijambo, mbega nariko ndasoma ijambo. Egome, abatazohonyora mu bwami bw'ijuru. Ego, nimuzi yuko abagabitanya batazoragwa ubwami bw'Imana. Ntimuzimire abashakanye, canke abasenga ibigirwamana, canke abasambanyi, canke abagabo basambana, canke basambanywa, canke abagabo, ego, canke ibisuma, canke abipfuza, canke imborerwa, canke abatukana, canke abanyazi, ntibazoragwa ubwami bw'ijuru bw'Imana. Ego, iryo niryo jambo rikuru nagenda kubwira.
iwacu ivyo twarabihakanye kandi twivuye inyuma kandi turi mu kuri, ariko rero none ko tukibesha, none ko tuciba, none ko tugikora ibindi bintu, ivyo bizoduha amahoro se? Bizoduha kubaho? Tuvyumve neza rero, ntihagire uwuta umwanya ngo yihakane egome ibi dukwiye kwihakana, ariko yobegwe ko hariho ibindi dukwiye kwihakana mu bugingo bwacu. Aha rero n'aya majambo nashaka kubabwira. Ubu rero ni hariho sinzi aba bene data bari ku murongo ko bafise akaririmbo, ejo barakaririmbye kitwa ngo nere nere rwose. Bene data muri hafi murashobora kukadufasha, sinzi ko kunda. Halo, halo. Okay, nariko ndavuga nti bene data turasabwa kwera, ntidukizwe uruhande, dukizwe neza, dushingire intahe Kristo kandi tubeho tugaragara nk'ivyete bisomeka. Ego nibaza yuko hariho vyinshi dushobora kuganira kandi n'ejo tuzobibandanya. Karibu mwene data Fabrice, ndabona ko wahashitse hano. Yesu aguhezagire. Amen. Wabuze? Yesu ashimwe cyane. Urakoze. No musi twagize ikiganiro kidasanzwe, ni ikiganiro no kwita Ikibiriraho. Sinzi umwanya wakurikiranye ingene ungana. Niyo nari nkiza, hari ibyo nari ndimwo, nari mvuye muri nta bwa kibazo. Ikiganiro tugiye kuzokora muri no minsi, tuzoza turahanahana n'ijambo bivanye n'ingene ubuhinga bidukundiye, kugira ngo abantu bene data twicare duteramiye kuza k'umwami wacu Yesu Kristo nk'uko bikwiriye. Yego, na cane cane. Yego, nuko rero twavuze ku bintu vyinshi, ariko n'ubu ntituraheza. Umutwe w'amajambo ngo mbega uwo murindi uhinda ugana hehe? Kuko mu Burundi turi iki kibazo n'ic'abakristo. Tuzoja mw'ijuru niko tuvuga twese, dushaka kuzoja mw'ijuru, nivyo biciye hehe? Biciye kuri Kristo. Uko tumaze iminsi twumva hariho n'abantu b'ibihangange bahagurutse baravuga bati ariko naho muvuga hariho inzira nyinshi zija kugakiza, kandi abo bantu ntibinyegeje mu kubivuga, babivugiye heru, abantu ariko barabiruka inyuma. Hariho ejo bundi mwene data yariko aravuga ati mbega bimaze n'iki ko sinzi ingene yagisiguye yakivuze, ati ko bama bababwiye ataba bariko babajana hatariho babajana n'ibimenyetso mukabibona, ariko mukabandanya mubakurikira. Ejo bundi numvise abantu b'abakozi b'Imana nabo ndabemera, n'abana b'Imana bavuga ijambo ry'Imana, ariko bamaze iminsi bavuga bati egome nimuve muri ayo mashengero, nimuve muri ayo mashengero, nimuve muri ayo mashengero. Byaranteye uruhagarara. Urushengero nta n'umwe ruzojana mw'ijuru, ariko uko ibihe bigenda vyegereza twahamagariwe guterana kugira ngo duterane, dufatanye muri uru rugendo, dufatanye muri uru rugendo. Wowe rero niba ugenda mu misa, pasiteri ariwe mukuru, ariwe nzira yawe ikujana ku bugingo, aho uri ku kibazo.
uriya n'umukozi iyo twebwe dukorera abandi bantu canke nawe wundi urabakorera turafise ba kapita kapita abahagaze harya mugabo hariho uwundi muntu aba ariwe ajejwe ibikorwa canke ariwe afise ico avuga. Ino mbere kapita ashobora no kukurenganya, ariko twebwe Imana yacu izokurenganya kuko iraba mu mutima. Ego iraba mu mutima. Reka tugarukirize ngaha, sinzi ko ari Alfred ari Fabrice ko yoshobora gushikiriza isengesho ryo gushima kuri iki gikorwa, hanyuma rero tukazohana iyindi sango yejo. Ababishoboye muze kunyandikira inbox mumbwire aho mubona amasaha yo babera meza kugira ngo nanje nze ndayakorereko twongere tugire ikindi kiganiro nk'iki. Ngira ngo nzoba niteguye kurusha uno munsi, ariko nshima Imana ko ico numva ku mutima nashaka kubabwira ivyinshi nabibabwiye, ibindi navyo uhora haraza kubinyibutsa. Yesu abahezagire. Amen, amen. Yego, Amen. reka dusenga Imana. Amen. Mwami Yesu, turagushimiye guhora ku ngoma, turagushimiye wowe wisakaje ubwiza n'icubahiro, uri Imana nziza kandi uri umwami udukunda. Mbere ijambo ryari bitwereka yego migihe bavuga ngo kuva ngo ukiri urusoro nari ndakuzi, kuva amatanguriro y'isi atarabaho wari utuzi Imana, wari uzi imigambi yacu, wari uzi ibyacu byose, kuko twebwe turi bumba nawe ukaba umubumvyi. None rero turagushimiye egome kubyo ugenda udukorera ku munsi ku munsi. Mbere n'uyu mwuka duhumeka ni uduha Yesu, ni utwugura, ni utwemerera kubaho. Turagushimiye rero ibyabaye byose uhereye muri ka gatondo. Tugushimiye mwami n'aya majambo ahejeje duhejeje kumva muri kano kanya. Yesu ariko aradukangurira kukubona kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, kandi ni wavyivugiye nyene mw'ijambo ryawe uriko uravuga ngo nije nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushobora gushika kwa Data yego mutamujanye. Turagushimiye rero kubw'amajambo yawe mwami, turagushimiye egome no kiciyumviro washize ku mutima umukozi wawe. Reka rero ugihezagire kandi urushirize kukibamwo imbuto kivomerere mw'izina rya Yesu, kugira ngo imitima yacu icakire kandi mwami egome kigira aho kidushize mw'izina rya Yesu. Uzoba ukoze mukiza mwiza. Ibisigaye rero mwami, iyi si turimwo yuzemwo ibibazo gusa mwami, kandi warabivuze ngo sindabataye nk'imfuvyi. Hari ico uri waratwemereye, reka rero ico watwemereye kidushikeko mw'izina rya Yesu Kristo. Reka mpwemu wawe mwami arushirize kutubamwo, aturongore yego, kuko niwe wabisezeranye ngo niwe azodushitsa kukuri kose no kugororoka mw'izina rya Yesu. Ko turi mu gihe ca nyuma, kimwe abavugishwa bavugishwako. Reka rero duhe kugihagararamwo neza, tuhagarare tunesha, tuhagarare twambaye inkomezi. None rero turagusabye ubushobozi mw'izina rya Yesu, turagusabye ubwenge bwose mwami, kugira ngo duhagarare mu vyawe Kristo, tudatsinzwe n'ubugwengwa wa mubi. Yesu uzobukoze. Ibisigaye rero uraduhezagira, urahezagira abera bose aho bari muri ino si mwami, mw'izina rya Yesu Kristo. Uragirira neza mwami bamwe twari kumwe turiko turafundika inama yo kugira ngo duze dukoranire hamwe mw'izina rya Yesu. Imitima yabo urushize kuyigendera, urushirize kuyemeza ivy'ukugororoka n'ukwezwa mw'izina rya Yesu. Uzobukoze mwami. Ibisigaye natwe rero dutogurira ibihe vyiza vyo kuzokorera mwami, twambaye ubushobozi bwa mpwemu yera. Uzobukoze rero. Uratugira neza rero uyu munsi tubona ikiganza cawe ciza Yesu, iri joro uze kubana natwe, turushirize kubona ibyiza waduteguriye mw'izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Murakoze. Yesu abahezagire. Turabashimiye. Sinzi ko mwene data Alfred nawe ashobora kuvuga.
ego nuko rero ego nawe naho nyene ramutse ishengero izotwumviriza ngire n'akajambo washikirije tube no munsi tuza kuba duhejeje, ariko n'ejo tuzosubira canke muri iyi minsi kugira ngo tugire ico tubwiye abadukurikira hano. ego ndabashimiye cyane nubwo telefone yagira ngora, ariko nakurikiye inyigisho nziza. Ni ibihe byo kwegera Imana, ni ibihe ku mpande zose bigaragara yuko isi yose ifise ibibazo, hari ibintu byinshi byerekana ko umwami wacu Yesu agiye kugaruka. Ico gituma dukwiye kurushiriza kwitwararika ijambo ry'Imana, no kuza turaganira ijambo ry'Imana kugira ngo twongerwe inkomezi. Yesu abahezagire. Amen. Nuko rero muhezagirwe, mugire umunsi mwiza, naho ubutaha. Muhava mwibaza muti mwari kumwe nande? Twari kumwe na Nkunzimana Alfred na Fabrice mwene data, nanje ubwanje HilaireNininahazwe sanzwe ndabashikiriza ibiganiro kuri Shingira Intahe Imana nzima, ariko uno musi twari kumwe n'umugwi wacu hano wa bene data witwa igroupe yitwa duhimbaza Imana. Ego turanezerewe rero nuko tubanye muri aka kanya, turabararikiye no ku kindi gihe muzobe hafi. Yesu abahezagire, naho gutaha mushobora kutwandikira inomero turashira hano munsi, hanyuma canke nimero ya WhatsApp. Ego mutushirire ko mwashaka naka rwa rukumu canke mu bihereze abandi bantu, kugira ngo abavyumva babe benshi. Ndashira ko novuga ni abavyumva babe benshi, nico gikuru kuri twebwe, ibindi vyose ndaco bivuze. Yesu abahezagire, mugire umunsi mwiza.